n'ijya mutima mwiranda amen. Bavukanyi nimuze twongere dushikiriza Imana umuvukanyi wacu yo muremye yuzuye imbabazi n'impuhwe. Dusenge dufatiye kuri aya majambo Yesu Kristo atubwira ati ni jewe ndizuka n'ubuzima, uwinyemera niyo azoba yapfuye azosubira kuba muzima. Uyu munsi yemera Kristo, nico gituma twohereza uyu yamye yishimiye. Nimuze twese tuvuge duti muri uyu mwanya bavukanyi tuvuge igisabisho rusange twese hamwe kugira ngo duhereze uyu muvukanyi wacu Imana, twongere duhereze nabo bose kumbure shetani yosha nabi bagakora ibitajanye n'ishaka ry'Imana. Twumvire se muhanyi ni wewe twise. Aha ni kw'itongo ry'abapfuye ryo muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura. Inshuti, umuryango n'abanywanyi b'umugambwe CNL bari baramutse bashingura umuhisi naho ndabasigiye Desire aheruka kugandagurwa n'abagizi ba nabi hari kw'igenekerezo rya 12 Kigarama uyu mwaka. Girukwishaka Nestor ajejwe imigenderanire mu mugambwe CNL niwe yafashe ijambo, ariko yavuze ko yarurungikanywe n'umukuru w'umugambwe CNL umushingamateka Rwasa Agato. Mfashe kano kanya nk'uko bahejeje kubishikiriza ngo ndabashikirize ijambo rya nyene cubahiro umushingamateka Honorable Agathon Rwasa, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka akongera akaba na kizigenza mu mugambwe CNL. Babivuze mwabonye ko yifadikanije n'umuryango muri bino birori mu ntango yavyo mu gihe ca mbere c'imisa yo kumushikiriza Imana, mugabo kubera amabanga ajejwe yagoranye ntivyatumye ashobora kubandanya ibi birori. Yadutumye rero ngo tubashikirize ijambo ririmwo ibice bitatu. Igice ca mbere arahojeje cyane bimwe vy'imva mutima umuryango wa nyakwigendera naho ndabasigiye Desire. Avuze ati nimureme kuko agiye ari nyankamugayo, agiye ari ndongozi ibushitse, arengutse imbere y'Imana atunganye, ariko abamugandaguye bobo umutima wabo uzoguma wicuza ubuzima bwabo bwose. Uyu nyakwigendera yari yariyemeje kugendera ibanga n'ijambo, yari yariyemeje kutarya umunwa, yari yariyemeje kurondera yuko mu Burundi hotsinda ijambo agasezererwa ingimba. Ni naco cyatumye bamugandagura. Abadashaka ku Burundi bwoba mu mahoro n'umutekano, abadashaka ku Burundi bwogira ijunja mu makungu, abadashaka ku Burundi bwo kogorora bukava mu njyane za misi yose, mu bwicanyi, mu bukene, mwikumirwa n'ayandi mabi atandukanye mutayobewe. Ico nico cyatumye izo nkozi z'ikibi zimugandagura. Mugabo yaravyiyemeje, ariyemera ko azokwitanga gushika ku munota wa nyuma. Murumva yuko ntibashoboye no kwihanganira yuko avuye mu mpimba yo kwidegemvya ngo abandanye ashikiriza ivyiyumviro vyiwe vyo kubaka kino gihugu, vyo kubaka Burundi. Ati rero mureme umuryango wa politike asanzwe yarimwo ari wo CNL uzobahoza ku mutima kandi uzoguma inyuma yanyu, uzoguma wifadikanya namwe mu bihe byose, muri ibi bihe no mu bindi bihe biri imbere. Aca nasaba ati ntimudebukigwe ahubwo mugire inguvu, mugumane iryo ragi
iryo ragi abasigaranye, iryo ragi ryo kubinyankamugayo, iryo ragi ryo kurondera amahoro, umutekano, ubutungane n'umwumvikano n'iterambere kuri bose atawukumiriwemwo. Ntimugire ubwoba, n'ababanyi n'abajyango ntibagire ubwoba, mbareme. Ijambo rya kabiri ryerekeye abamugandaguye, ivyo bimwenyi. Abo bamugandaguye bitwaje ukutihanganirana, bitwaje yuko batari basangiye ivyiyumviro bimwe vya politiki, bitwaje yuko bafise ubwoba bariko barasha coba kukutagira imigabo n'imigambi irashe yo kubaka kino gihugu. Abo rero turabasavye nibasubize hasi, nibasubize inkota mu bwubati, kuko kugandagura bene Burundi siko kubaka kino gihugu. Gukumira uyu canke uriya witwaje ivyiyumviro vya politike sivyo bizotuma buno Burundi butera imbere. Kwangu uyu nuriya ngo nuko ari mu mugambwe uyu n'uyu kubera wumva yuko afise ivyiyumviro birashe azohavaho bukera kurusha amajwi, sivyo abarundi bipfuza, sivyo bizodutuma tubarurangiranwa mu makungu, sivyo basogokuru baturaze. Ahubwo nibikubita gashi bagaruke ku ndero runtu, umubano mwiza, ukwihanganirana n'ukubahiriza ivyiyumviro bitandukanye kuri umwe wese. Hanyuma Uburundi aho bukera buzoheze bugire impinduka ishobora gutuma haba iteka n'itekane mu Burundi no mu makungu, hayaga Burundi nkuko vyahoze muri kahise. Ijambo rya gatatu ni kubasigaye. Aha muri komine ya Nyabiraba hamaze kuba ibintu byinshi bitesha urubwa iyi komine. Ukutihanganiranira, ukwangazwa, uvugufungira abantu busa, amarementanya, gusambura inzu z'abantu bitwaje ivyumviro vya politiki, gusambura ingoro z'imigambwe bitwaje ibintu vya politiki. None ubuhoho byabaye akaramanda. Murabona uyu muvukanyi ivyamushikiye, ibintu biriko biraba muri komine Nyabiraba. Turasavye ubutegetsi bugerageze bwisubireko, buraba ukuntu butunganya umutekano w'abene Burundi, umutekano w'abanyagihugu bose bubahirizwe, atawanja wangura, atawuvuyemwo, kuko bose ni bene mugabo umwe. Uwo mugabo nta wundi n'u Burundi. Ica kabiri turasavye bene kugandagura uyu muhisi nyakwigendera Desire barondegwe, bafatwe, ubutungane bubakubita intahe mu gahanga. Twese tubibone yuko ubutungane buriko burakora, ntihabe yamatohoza amwe twumva akogwa ntahere, amwe twumva ngo haratangwa itohozwa bigaherera hiyo. Habe amatohoza y'ukuri azoshika kukuri kw'abagandaguye iyi nyankamugayo, niho muzoba mwihaye iteka, niho muzoba muhaye umutamana komine Nyabiraba n'abayigize bose, niho muzoba muhaye iteka abarundi bose nabo bose bifuza ko kino gihugu cogorora kiva mu njyane za misi yose. Turarambiwe, turarambiwe, turarambiwe. Nimureke kujyanisha bene Burundi, kubera abarundi bifuza amahoro, bifuza ubumwe, bifuza umutekano, bifuza kunywana,
bivuza gutera imbere. Padiri yabivuze mu misa ati ibi biriko birabibi byabaye nubujuju, ati nubujuju, aranasubiramo ati nubujuju, ati kubera mu Burundi na muri komine Nyabiraba twese tworonka ivyo dufungura ata urenganije uwundi. None ibi biba kubera iki? Kubera umutima mubi, kubera inda ndende, kubera kutihanganirana, kubera ka gatima k'inzigo y'inzikira. Ivyo bintu nibihagarare. Natwe twese rero abasigaye ngaha turasavye kujya padiri yabishikirije, kandi n'umugambwe senere wa mubishikiriza uciye hose, ntiyabe ihori oya, habe ukwihanganiranira, habe uguhariranira, ahubwo tugwiza urukundo muri twebwe twese, urukundo mu miryango yose, yaba ari ya politike cyangwa itari ya politike. Urukundo ruzodufasha gukomeza ukunywana mu gihugu, urukundo ruzodufasha gutera intambwe izotuma tuba abarundi bakwiye kwitwa abarundi. Ahandi hoho tuzaba dusanze batangiye kutwita abicanyi. Ivyo navyo turota, navyo twifuza. Turasabye, ni naryo jambo ngomba ndangirizeko, ni naryo ragi uyu muhisi ntaho ndabasigiye Desire yadusigiye. Ndabasabye twese tube inyankamugayo, kuko inyankamugayo nivyo vyiyumviro tugenderako, nivyo vyiyumviro bizodushitsa, nivyo vyiyumviro bizotuma buno Burundi buba uburundi bwubatswe ku neza ya bene Burundi, ku neza ya bose. Igihugu kizoba iratiro ry'abarundi n'amakungu. Nitugire Kristo. Nawe Barakamfitiye Pascal yaserukiye umuryango wabuze, ati ahavuye umugabo hasigara igihengeri, ati mu muryango hari n'ibyo dusaba. Akajambo kamwe umuryango wantumye washimiye aba bashinga ntahe bose mu mabanga yabo yose bajejwe, n'ukuntu mwaje kudufata mu ntege muri ibi bikorwa turiko turakora biteye agahinda. Uyu muvukanyi wacu mu kibondo cacu yatashe tutamwanka. Uyu rero yababaje mu kugeza umuntu atoronka mu rugero ico abivugako. Jewe ijambo rimwe nagomba gusaba nk'uko mwaje kudufasha ko mutodehukirwa, mwoyama gutya misi yose, kuko adusigiye imfuvyi, adusigiye abana bato bakigowe mu mashuri akarasiyo iki. Gasaba rero nk'uko mwavuye mihingo yose itandukanye ko mwogumana umutima nk'uyo, mukama mudushigikiye, mukama mudufasha mu bitugoye, mukama muduha impanuro nk'uko mutanze impanuro, natwe twagendera mu bikorwa byiza, tukaba mu Barundi, tukaba abene igihugu. Cyaka binagomba gusaba nuko nosaba ngo mukanya tuza kuva ngaha aye ko mwogenda natwege mudushigikira, twege umuryango dusigaye ngaha kadushigikira, ati tuvuye ngaha aye gufubo wacu, natwe aho dusigaye tukasigarana umutima uremye, tuticura ati mu mwanya ati duhava twongera gutegwa. Nasaba rero mu gusezera nasaba yuko mwogenda aho mushika hose hirya no hino, mugenda mutuserukira muvuga ivyatubayeko, mudusabira ko bitosubira kuzodushikira. Tugasezera tubasaba ko mukoze cyane, n'abatari twebwe muze mubafashe nk'uko abandangije. Nsaba tugira amahoro n'ubumwe.